hama nanje kwishira hamwe ni jewe batanguriye ko kubona nje nayitanguye ndiko ndabahamagara ndababwira ati jewe vyagenze uku narose inyuzi umuntu yazinzaniye muze mfashe tugira uku kubera ahagenda ikimuga nta bindi bikorwa nshoboye gukora nguma nicaye ngaha muhira usanga ndiko ndajisha kuko ntibinaniye cyane usanga ari byo ndiko ndagira nduhuka umunota umwe ukabona ndabisubiriye kuko je na saa sita sindyama kuva nk'ikiri umwana mutoyi jewe kuko na mama hano yari yabivuze iyo mvuka jewe ashe nta kindi nakuriye kuri binyene ndabijisha sindabiyobewe nguma njisha novuga ati jewe byose ndabizi nana kimwe cyo nanira twicaranye nkuko turiko kumbure gato wavukanye ubwo bumuga oyaye aha jewe namugaye nkuze urabona ko ngenda ndacumbagira namugaye mfise imyaka 13 kuko je nkikira umwana narumwongere ni ibintu byamfatiye mu nzira ndiko ndagenda hama barambujije aha inshinge banteye ni nyinshi byarase ko nkira mugahambuga narakize kubera naho rangendera ku nkoni zibiri nkaba narazitaye ubu uni bujumburano shikayo n'amaguru naho kunjya mugasi ico kimwe na kera ubu naho mfise imyaka 15 nkaba naciye ngwara mu mutwe niyo mpamvu atakindi kintu nkorako ngo nkore kubera bidakunda ko no kwikorera sinja ni mu murima ngo nkore nguma ngaha naho nyene ndahaguma nabo ba mama bagumana n'ubwoba kukubera atana nabo dusigarana ngaha biyumvira ati umwana turamusize muhira haraho ahavura hura n'ingorane kukubera ari ibintu biza kuntwara ubwenge novuga ati ishira hamwe camvuga ati ko rije sinzoreka kurijamo je ibintu nzobishobora ibimuga nka jewe ari bibona ko byoshika ngaha byoza nka tukigishanya kuko turi bimuga gusa tukigira ngaha novuga ati jewe bagahora bavuga ngo jewe ngo murasinzira ngo nta nigikorwa noshobora nkavuga ati jewe naniwe no gukora ibindi bikorwa nayo nk'ibi ibyo kujisha ututunyuzi twanje naturose neza jewe ntibinanira narose nk'ubu nk'ibyo bimuga twovugana tukiyicarira hamwe tukajisha. Yes, bakunzi ba PITV aho muri hose mumeze gute muraho turabaramukije cyane ndi Moise Ndayiragishense Moses Angelo umusore wanyu kuri PITV abaha ibiganiro byiza rero ati uyu munsi bimeze gute uyu munsi rero turi mu ntara ya Bubanza neza na neza muri commune Gihanga mu buraro kubushira uburengero bw'igihugu mu gihe rero leta y'u Burundi ihimiriza ugwaruka abanyagihugu kuja mu mashira hamwe mu makoperative kugira ngo bashobore kwiteza imbere twagendeye ngaha rero muri commune Gihanga ahari ishirahamwe ryitwa U.Efforts iryo shirahamwe naryo rikaba rishobora kwegeranya abanyagihugu bafise impano zitandukanye kugira ngo bashobore kwiteza imbere atanumwe asigaye inyuma rero mukanya muraza kumenya byinshi bijanye n'iyi association U.Efforts kugira ngo mushobore kumva ukuntu bariko bariteza imbere mu bandanye mudukurikira. Nuko rero bakunzi ba PITV nkuko turangije kwibabwira twamaze kwishikira murabona yuko hari abakenyezi bameze neza bariko barakora udukorwa dutandukanye rero ndibaza yuko muraza kubibona reka tutangure turamutsa na mahoro mumeze gute mumeze neza cyane ko muberewe cyane yasi cyane kose ariko turabishima uko biri kose ego turabona yuko muri mu dukorwa dutandukanye Ego. Batwita gute none? Tuvyita kujisha niko tuvyita. Kujisha. Ego. Kumbure benshi bibaza yuko kujisha ari nko kujisha ibirago.
kujisha impuzu dukoresheje ikoroshi. Yego. Mwese ni sawa rero? Yego ni sawa. Ko tubasanze muko murakora bino bikorwa, umwe wese akora ivyiwiwe canke muri mu runani bimeze gute? Turi mu runani. Bagwita gute? Bagwita gukora. Gukorosha. Musanzwe rero mukora tuno tuntu tubonye muko murakora gusa? Kuko ariho tukibitanga twagomba tuzoze turavanga mu nyuma. Musanzwe mukora impuzu z'ubwoko bwomeze gute? Turakora amakanju y'abana, amajipo, turashobora kugira kandi n'udupataro ndetse n'imipira y'abantu bakuze. Nibaza nko mubona aho mwabonye amasogisi y'ibirato by'abana, turagira n'utundi tuntu ngaho. Nibaza aho murabibona abamama bakunda gufungisha imishatsi mu mutwe. Ego. Nuko rero bakunzi bacu muriko muradukurikira, mwamaze kubona yuko turi kumwe n'abakenyezi bariko barakora udukorwa dutandukanye, bamaze kubabwira ibyo bariko barakora ivyo ari byo. Ariko rero mbere ko dutangura kwinjira mu idonido ry'ikiganiro, reka tubanze tubasabe babanze batwidondore ko abadukurikiye kugira ngo bamenye abo turi kumwe abari bo. Sibyo none? Amazina yanyu? Jewe nkaba nitwa Mbabare Mporegoreki. Ingaha nyene ku mutumba wa Rugunga gacimbiri mu Dubugu. Nanje nitwa Nahumuremye Odeta. Ndaha nyene kuri uwo mutumba wa Rugunga agacimbiri ka mu Dubugu. Nanje nkaba nitwa Banyeza ko Janine, nkaba mba hano ku mutumba wa Rugunga agacimbiri ni mu Dubugu. Nanje nkaba nitwa Barenga yabo Modeste, nkaba mba ku mutumba wa Rugunga agatsimbire ni mu Dubugu. Nanje nitwa Mfukangenda Mariselina, nkaba mba ngaha mu Rugunga agacimbire mu Dubugu. Nitwa Savyimana Florence, mba mu Rugunga agacimbire no mu Dubugu. Namwe. Nanje banyita Sengiyumva Violette, nkaba mba ngaha nyene ku Mudugu agacimbire ntiku. Kumbure hari n'undi ashitse muri kano kanya mu kiganiro, nawe yotwibwira wari we? Nanje nitwa Shimirimana Everine, nkaba mba ngaha nyene ku Mudubugu. Imana ibahezagira. Murakoze cyane. Murakoze ko twidondora ko rero dutanguye ikiganiro, muratubwira yuko muriko murakora bino bikorwa musanzwe kandi muri mu runani. Mwamaze kutubwira ubwo ari go mwebwe kuba muri abakenyezi gusa mwiyumva gute? Kuba muri abakenyezi muriko murakora bino bikorwa mwiyumva gute? Tubyumvamo neza cyane ko turabona biteye imbere, hari igihe bizotwunguruza. Tuvuga yuko rero bino bikorwa mwabitanguye ryari? Ibi bikorwa tubitanguye turamaze kwezi tubitanguye. Hama natwe nkuko mubibona twashaka ko twiyumbiye kuja hamwe kugira turabe natwe nk'abantu b'abirimizi twogira akantu natwe ko duteza imbere. Nibaze ko hamwe turose natwe aho dushorera twogira akarusho kadufasha mu muryango. Sawa. Kumbure umuntu arashobora kubabaza kuba mwese muri ko murabikora, mwisanze muzi kubikora canke hariho n'abandi bakenyezi bo nga ku mutumba bino bikorwa usanga atavyo bashoboye? Jewe narisanze ndabizi buke gusa si cyane. Ariko hariho n'abandi turiko turigisha nyene tubana, nivyakunze ko baza bagiye mu mirima nabo barabishaka kubijamwe barabishima. Kumbure hari uwo tubwira yoba yaraje atavyo aramenya akabimenyeramo cyane? Ko jena jewe batangiye kubizana aba bari babizi babivuze, jena je ntavyo narinzi. Ariko ubu ndatangira kumenya duke duke ko baguma banyigisha buke kuko uko natanguye mbona bibona narabiraba nkabibona nk'isenema. Mugabo ntanguye kuza ndaja aho babigira nabibona ndatangira kuvyiga. Ubu nanje nibaze nko
mu minsi mikenya uzosanga nanje nabimenye gose nsigaye nanje data wanje ndabizi gose kuko ubu koko ndabona ndahaye ndabimenya ndiko ndigira nga hama rero nkasaba aba babitanguye ko bobandanya badutera intege kugira tubimenye ndetse hariho nabandi bakiri ko barabirondera umva ni beshi hari gihe okumuje tungano kumuzogaruka musanga dusumbya aha abandi kuko barabikeneye cyane kuko babonye ko ari umugambi mwiza. Ego kubuvuze yuko waje atavyo uramenyera ni kigi cyatumye wumva yuko nawe wokwifatanya n'abandi? Icyatumye niyumvira kwifatanya n'abandi nuko naharuye burya iyo uri kurakora ibintu bya wenyene ugo muri wenyene usanga ata nubwe nta naho wishikana nta ntambwe ushikanako mugabo uri kumwe n'abandi murakorana kiri ugasanga wewe uri umwe wari bya bindi wakora wugumye hahandi ntiwovuye hahandi mugabo ugiye hamwe n'abandi biguha intege ugasanga nawe urateye intambwe aho ugeze ku rugero rushimishije. Ico cyo cyatumye nimvira ati nje hamwe n'aba kuko akarora hamwe byoshika tukaronka isoko urabona ko byoteza imbere ndetse tugaca twiyumvira ko twogenda tunabavuze ko uko mubibonye mwo dusabira nkamwe bwe mushika imbere mukadusabira n'abantu boza kudushigikira gutyo bakadutera intege ugasanga nakarusho karabonetse. Ego wewe kugira ngo wiyumve ko ukwifatanya na runo runani icyumviro cyakujemo gute? Jewe mu kuvyiyumvira urabona aha hariho umwana atakindi ashoboye ari kujisha kuva mugara urabona umubona yicaye nyene uriyumvira ko akomeye yaciye yishiramwe kujisha kubera iyo mvuka hariho abajisha benshi yakuze abona tujisha nawe acarajisha rero ahamugariye acayishiramwe kuguma ajisha nk'utuntu nyene nk'umutumye akagurisha acanke akajisha nyene utuntu ayubisha ngaho mugabo bakatumugurira aho rero mpava ndiyumvira nti none kubu uye ibintu vyahindutse twojisha ngira ngo usanga turose ikintu rero ahacara umuntu aravuga ati jewe fise kubaha inyuzi ndabagurira inyuzi mujishe murabe ko muzoronka isoko uce uraba n'abandi mwo kwicarana mufashanye. Jewe rero niho naca ndaba ababanye ndababwira nti ko mubizi twifatanye twicare hamwe hari aho bizoshoboka tukagira ico turose baduhaye nitwaronka gasabuni ntangorane ahandi naho uzosanga biteye imbere gusumba kuko hajya nta umenya ico atize canke atigishijwe mugari ko nizere ko tubishoboye turose isoko tukaronka n'inyuzi je ndibaza turonka akantu hama n'abatabizi nabo nyene bakavyiga ariko rero kugira twigishe abakuze cyane ni ibintu bisha bitugora tutarose inyuzi zo kubigishirizako zica zononekara kandi zizindi rero nka mwebwe nkuko mwatwiyumviriye ko mukaza ngaha mugashikaho turiko turakorera muraba ukuntu byokurikirana mukatuvugira imbere mukadutererereza nyene mu bafise amashira hamwe yatwiteza imbere n'ayandi mashira hamwe nyene ategamiye inyungu za politike bakadufasha tukaronka nk'ubintu nyene tukaronka inyuzi tukaronka gasabuni tukaraba harya umuntu yagiye ku murima tukavayo hakiri kare kugira tubikore nyene turonke tujishe twishi nyene nk'uduhuzu twishi nyene dushobora kuronka isoko isoko nyene utushoreye azotujanira impuzu zigwiriye kuko nk'ubu urabona nka twegino hameze nk'ikubugaragwa n'ukubura kaguye tutarose umuntu atagiye kwitasha ntaronka icyo afungura ni nayo mpamvu bica bituma tuca tujisha amasaha agiye kandi bigateba kuzura ariko twamaze kuronka nk'ukuntu nyene twovyifashamo bakadufasha jewe ndabibona yuko naho twokwicara hamwe gatatu mwiyinga byo tugirira ikimazi ariko ubu ntigikunda ko twicara gatatu mwiyinga ukubera tuca turondera ibindi ariko mugabo nk'iki kimuga mugasi kimuga ariko ndashima ku buryo arakomeye mu majambo make ko bikunda ko fata n'urushinge akajisha
nifuza yuko arose nk'uwo baza baricarana canke akaronka inyuzi nyene akaguma ajisha jewe ndabibona yuko vyogira ico vyunguye. Yego murakoze cyane. Komboreka duhe n'abandi ijambo. Wewe ibyo uri kurakora ni igiki ugiye kudutegurira? Yewe nifuza yuko nojisha nkajisha nk'amabutura canke n'ijipo. Iyo ni butura uri murategura cyane? Ibi n'umupira. Umupira w'imbeho. Yego. Kumbure ushoboye kujisha utubutura, udupantaro byose canke hari ico kimwe ubushoboye? Nshoboye kujisha umupira n'ijipo n'amabutura. Urafise ibibondo? Yego. Ndibaza yuko utirirwa uraja mu isoko kugura impuzu. Ndagenda. Inyuzi nizo zigoye. Misanzwe mwavuze yuko mufise umuntu abazanira inyuzi. Mwebwe rero umutahe muzana nukubikora cyane? Twebwe umutahe tuzana ingufu n'umwete kugira tubikore. Kandi turafise uduserukira akaduha inyuzi natwe tukajisha. Yego. Akanyamuneza ni kenshi. Wewe watanguranye n'aba cyane? Baje mu bisanzwe nari nsanzwe ndabizi. Ariko rero hari umuvyeyi yaje kukanyongorera ati ngo bije hamwe turabe ingene vyogenda twiyungunganye mu bintu vyo kujisha. Kubera yari asanzwe azi nyene ndabizi na cane kwe. Ani costume no yishona. Eka nake costume nyene ya mu nyuzi. Nakintu nakima jemvere no yishona. Ico uriko urakora urajisha n'igiki? Kumengo n'ikintu kinini. Eka si kinini n'udukanzu tw'abana. Ariko ibitambara vyo ku mameza eka vyose n'ukuri ndashoboye. Yego. Rino shira hamwe ritaraza wari usanzwe ubikora? Yego nayo nsanzwe ndabikora buke muga nta nguvu nari ndabifisemo. Bare kuva rero banshiriye muri no rigara no vuga kari rigara. Ikibazo cari he ubwa mbere? Oya ikibazo aho cari kiri nuko ntavyumva ngo nyene ati ndabishirukiremo umwete. Nashobora kujisha gusa uduhuzu tw'abana muga nkabona ko nshoboye. Yego. Ishiramwe rimaze kuza akunguko wabonye nakahe? Yakunguko gashitegerezwa kwaba kubera nshobora kwicara hamwe n'abandi tukaza turungurana ubwenge. Nkubu tuza turigishanya utazi nkuno mushono urabona nkuno mudeli abatawushoboye. Rero tugashobora kuza turigishanya ugasanga ari ibintu biko biragenda neza. Yego. Kubwawe rero urabona yuko umaze kubonamo akunguko naho bikiri mu ntango zotegerezwa kukabona buke. Nko turacari mu ntango ntawe ushobora kuvuga ati turiko turabona iyo bitera bija muga nkubu tukiri mu ntango tukaronka nuno muntu ari araduha ingufu ukuvuga yuko twizeye yuko bizotera bija imbere nyene tukabona inyungu. Ahandi ho nkubu ntiturabona iyo bitera bija kubera tukiri mu ntango. Macari mu ntango. Yego. Muvyeyi wewe nawe wasanze irishira hamwe ryaratanguye cyane? Hama nanje kwishira hamwe ni jewe batanguriye ko kubona nje nayitanguye ndiko ndabahamagara ndababwira ati jewe vyagenze uku narose inyuzi. Umuntu yazinzaniye muze mfashe tugira uku kubera ahagenda ikimuga nta bindi bikorwa nshoboye gukora. Nguma nicaye ngaha muhira usanga ndiko ndajisha kuko ntibinaniye cyane. Usanga ari byo ndiko ndagira nduhuka umunota umwe ukabona ndabisubiriye kuko je na saa sita sindyama. Kuva nkikiri umwana mutoyi jewe kuko na mama hano yari yabivuze iyo mvuka jewe ashe nta kindi nakuriye kuri binyene ndabijisha. Sindabiyobewe nguma njisha novuga ati jewe byose ndabizi nta na kimwe cyo nanira twicaranye nkuko turiko kumbure gato wavukanye ubwo bumuga? Oyaye aha jewe namugaye nkuze
urabona ko ngenda ndacumbagira namugaye mfise imyaka 13 kuko je nkikiri umwana nari umwungere ni ibintu byamfatiye mu nzira ndiko ndagenda hama barambujije inshinge banteye ni nyinshi byarase ko nkira mugahambuga narakize kubera naho rangendera ku nkoni zibiri nkaba narazitaye ubu uni Bujumbura noshikayo n'amaguru naho kunjya mugasi ico kimwe na kera ubu naho mfise imyaka 15 nkaba naciye ngwara mu mutwe niyo mpamvu atakindi kintu nkorako ngo nkore kubera bidakunda ko no kwikorera sinja ni mu murima ngo nkore nguma ngaha naho nyene ndahaguma nabo ba mama bagumana n'ubwoba kukubera atanabo dusigarana ngaha biyumvira ati umwana turamusize muhira haraho ahavura hura n'ingorane kukubera ari ibintu biza kuntwara ubwenge novuga ati ishira hamwe camvuga ati ko rije sinzoreka kurijamo je ibintu nzobishobora nzoguma njisha muri bo muramfasha wari usanzwe rero nawe uzi kujisha kuva nkikiri umwana muto je nayo nzi kujisha aha bose nibi vy'inyuzi benshi barabibona nahora ndabijishira abana kugira rero wiyumvire yuko wobwira abandi ukabahimiriza kugira ngo mugire urunani ico cyumviro wo mwete byakuje mu gute asha no kwiteza imbere tukabikora kugira ngo nabandi bakabimenya nabambonye ndiko ndabijisha barashobora kunsaba ngo nindabigishe ngo nabo babimenye bakavuga ati ngo ibintu ngo ndakwegereye uriko rabigira haraho na je ntobiyobekwa nkavuga ati ubona wo bishobora woza ukicaraho nicaye uraza umfashe ndakwereke karyo tubigenza nkora ndabibabwira Okay, murakoze cyane. Mwavuze yuko inyuzi zizimvye ariko kandi mwari musanzwe mufise ubwo buhinga. None mwamenye kubikora gute kandi mumva kinyuzi zari zizimvye? Twatangiye kubyiga bamwe turabana iza abakenyezi nabo batabizi boshobora kujamwo nyene tukabigisha ababishatse mugabo batabishatse naho baretse twege turimwo je ndabibona yuko bizogira ico bitwunguye rero nasaba yuko nka mwege mwaje ngaha mwege muri kumbonesha kure ko mwotuvugira mukavuga muti twege twagiye muri komine Gihanga ku mutumba wa Rugunga agatsimbiri ka Mudubugo titwasanze abakenyezi bafise urunani rwo kujisha kuko atabundi bwikori bafise ko barose ubaha utunyuzi tukeyi bakajisha bakagira mahese none bashaka ko bokora nyene bakoranye umwete bakagwiza twishi bakigisha n'abandi rero barabe ko ico boduterera bishobotse baturonkeye imashini nayo nyene ntitwobura uca yitwigisha tukabimenya tugakoresha imashini ariko imbere yo ko boturonderera imashini twobanza tugakoresha intuzenya amakoroshi y'ubushinge mpaka hamwe tubona yuko tworonka n'akarima twege twari twiyumviriye ko iyo bibikunda tworose nk'akarima katari ahari amatati twoshobora kurima hamwe tukavuye ko tukaca tuza tukajisha tugashinga iminsi yo kujisha tugakora izi mpuzu n'iminsi yo kurima ako karima hama twimbuye tukagaburira umuryango tugakuramo n'agasabuni kugira ngo turonkemo n'agahuzu hamwe nyene n'imiryango yacu bona yuko twagiye turi mwishira hamwe kuko ryatwiteza imbere maradushikira imbere rero muze mutubarize ati nyamara mubafashe barakenya se wamurakoze wewe wavuze yuko ugendana ubumuga ariko kandi niwe wabaye uwa mbere mu kubwira abandi mu guhimiriza abandi kugira ngo baze muri runo runani ni giki usaba
ni igiki witeze muri no shirahamwe kandi ni igiki uhanura bagenzi bawe bagendana ubwo bumuga aho usanga benshi batitaho ibikorwa ahubwo bo babona yuko ari ugusegereza ni igiki uri bubabwire? Nanje icyo novuga kuri ibyo novuga ati ibi bintu bavuza aba bose bigenda neza nuko nyene nk'abo twosaba arababishoboye boza tukabafasha tukabigisha tukabereka akaryo bigenda. Je muga nk'abo mporambwira hariho abantu mporambwira babonye ndiko ndajisha ngo none wowe aho uri kurabigira ngo ntuce usinzira, nkababwira ati wewe uri urakora igikorwa ntusinzira uguma ukanura usinzira ari ukuhejeje. Ibimuga nka jewe ari bibona ko byoshika ngaha byoza nka tukigishanya kuko turi bimuga gusa tukigira ngaha novuga ati jewe bagahora bavuga ngo jewe ngo murasinzira ngo nta n'igikorwa noshobora, nkavuga ati jewe naniwe no gukora ibindi bikorwa nayo nk'ibi ibyo kujisha utunyuzi twanje naturose neza jewe ntibinanira narose nk'ubu nk'ibyo bimuga twovugana tukiyicarira hamwe tukajisha natwe tukabimenya nk'abandi bakomeye. Novuga ati Imana irabahezagira mugume mutwibuka. Kumbure rero mu kurangiza reka ndabashimire cyane kuba mwashoboye kutwakira hano ku mutumbi wanyu mukaduha mukatuganiriza mukatubwira byinshi ndetse n'ibyo musaba. Ndizera yuko abadukurikira abari mu nzego z'igihugu ndetse n'abari mu mahanga ubwo bakunze gufasha abantu nk'aba kumbure ibisabo byanyu bamaze kubyumva. Ndabashimire cyane, nibaza ko n'ikindi gihe twabatemberera muzoshobora kutwakira neza. Turabonanye? Imana ibahezagire cyane.